murakoze cyane natwe turabakengurukiye mu mwanya mwafashe mukaduha uno mwanya hama kandi nkasaba ko ubishoboye wose yoshigikiye no mugambi wa Media TV kuko no mugambi mwiza cyane ngaha muri commune burya umaze kuronka ikomine ijamo television nibaza ko ari ikintu kiba gikomeye cyane ahubwo numva twoshira hamwe ingufu kugira iyi television yacu tuyiteze imbere murakoze cyane. Reka duswe tubaramutse mwebwe mwese mukurikirana Amabaye Media TV twizere ko mumeze neza muri amahoro. Rero nkuko mutubona ngaha turi kumwe n'umushitsi yagendeye komine y'Amabayi imbere ko tumubaza byinshi bitandukanye reka tuanze tumuramutse anace anatwidondora turabaramukije. Murakoze cyane je nitwa Rodrigue Ahinkuyi nkabasanzwe nkora mu gisata c'ubutungane n'amahoro mu Burundi c'inama nkuru ya Episcopi mu Burundi. Nkaba nkora mu mugambi ujanye no guhimiriza abakenyezi kugira bagire uburenganzira boneka ku matongo mu gifaransa twita projet de l'amélioration de l'accès à la terre de la femme burundaise. Ego Rodrigue twabonye ngaha muri Mabayi turi babona muri ahantu muri ko mutanga imeze nk'inyigisho mbega byari biki hariya mwarimu. Mu bisanzwe dusanzwe dufise imigwi dukorana hariho umugwi wa mbere n'umugwi twokwitwa abahuza les médiateurs des conflits hakabaho n'umugwi wa kabiri ujejwe ihimiriza rijanye n'abakenyezi na cyane cyane kugira baje mu nzego zifata ingingo mu gifaransa twita comité local de renforcement pour la participation citoyenne de la femme. Ni kuvuga rero uyu munsi mu ntumbero yo mu mugambi twari turamutse tuza ngaho Mabayi kugira abo bantu badufasha ihimiriza ku rwego go mu kibano kuvyo bari baduteguriye na cyane cyane udukino tuza dukaburira abakenyezi kugira uburenganzira boneka ku matongo. Mbega muri ko muragerageza kuraba ku bakenyezi ko bagira uburenganzira ku matongo mubona ari ikintu kizokoroha ngaha mu Burundi ko tumenyereye abantu benshi bafata ko umukenyezi naho yoba yagiye kurongorwa asigara asaba akantu gatonya bafata ku matongo n'abafise amatongo 10 canke 10 nangaye usanga babakebera akantu gato. Okay, murakoze cyane mu Burundi ntivyoroshe ariko turizera neza ko uko imisi zogendera hera abantu bazogenda barabitahura kuko nkuko dusanzwe tuzi ibwirizwa shingiro ry'u Burundi rirasigura neza ko abantu twese dufise uburenganzira bumwe ku bintu cyo twokwita mu gifaransa droit de la propriété ariko kandi turazi neza ko mu Burundi nta bwirizwa ryo gutorana rihari ariko ni muyo ntumbero ko tuvuga ati abantu tubasensibilize canke tubahimirize na cyane cyane abakenyezi nako kavi baronka kugira bakagire ku burenganzira bwo kandikisha mu ikomine kuko biraboneka ko nubwo abakenyezi bishika bakaronka ku kavi araho bishika no kukandikisha bigorana ugasanga nubwo bakarose nta burenganzira bagafiseko. Rero twe tuvuga ati abakenyezi tubahimirize bandikisha ayo matongo kugira nabo bagira uburenganzira ku itongo kuko itongo ritanditse burya nta burenganzira burifise kutajyandikishije. Hariho abakenyezi benshi bakunze kuronka akantu baba bakebeye ugaca usanga mbere akenshi banze bakabakebera baciye bakagurisha umuryango acuvugana kajya kari kwa mabukwe kajya kari iwanyu kagurishe duzofuma turaba ukungene tusaranganya akanyere dusanzwe turiko bobo hari ico mwobabwira. Abo nabonye twobahanura tubabwira ko ego kugurisha barashobora kugurisha bagiye gukoresha bagiye kukaguza kandi baza ko naco bitwaye ariko tukavuga ati nibagende bandikishe mu matongo mu makomine mu cya gisata kijeje kwandika amatongo kugira iryo tongo ribandikwe barigire ku burenganzira uko haraho bahendwa n'abagabo babo gasanga abagabo babo barababwiye ati bagende barigurisha bamara kurigurisha bagabo bagaca babata usanga rero ingorane mu kibano ziguma zivyuka niyo ntumbero twebwe muri uyu mugambi duhimiriza abakenyezi kwandikisha amatongo sinabakenyezi gusa mbere abantu bose bandikisha amatongo kugira baronke rugero rupapuro ndangatongo mu ruvuye muri komine narijya usanga kenshi hari ingorane zifatiye ku matongo. Rero tugasaba abakenyezi ko boza kwandikisha amatongo n'abantu bose kugira barege ubwo burenganzira buboneka ku itongo. Ego mbega uwo mugambi wanyu uri gukorera he nahe ngaha mu ntara yacu ya Cibitoke? Okay, mu ntara yacu ya Cibitoke ni kuvuga uyu mugambi ukorerwa mu ntara zitanu na hariho Bucibitoke akabaho Bujumbura iyo twitwa Bujumbura Rihal akabaho na Kirundo na Muyinga hamwe na Ruyigi. Aha mu Cibitoke dukorera mu makomine abiri dukora muri Mabayi na Buganda
hama Bujumbura tugakorera muri Mutimbuzi na Kabezi. Rero ni jewe njejwe uyu mugambi mu ntara zibiri Bujumbura Cibitoki, ni njejwe gushira uwo mugambi mu ngiro, uretse ko hari n'abandi dukorana bakorera muri izo ntara twavuze. Murakoze cyane. Mbega muri komine ya Mabayi muragira iby'imitumba canke mufata amabayi yose carimwe, muca muravuga muti hariho umutumba dutangurira ko amasuce kundi mutumba amatujana canke bimeze gute? Okay, muri Mabayi dukorera ku mitumba 13 kuko murazi nkuko musanzwe mubizi, aha muri Mabayi dufise imitumba 23, bivanye n'uburyo dufise dukorera mu mitumba 13. Ikindi naco no babwira nuko uyu mugambi tukora twenyene. Jewe ndi muri commission episcopale JDCP, ari kuvuga twebwe turaba ibyo guhimiriza mu byo guhindura ingendo, ari tuvuye mu gukora ubunyene. Akabaho na nishamwe bitwa Corodaid naryo nishamwe mpuzamakungu. Corodaid ikorana n'amashirahamwe y'abakenyezi. Hakabaho nishamwe bitwa Iniproba ishamwe mpuzamatwa, iryo shirahamwe naryo muri umugambi ico rifasha abafise imigambi mito mito mu kubarosa uburyo. Hakabaho n'urwego rukuru rw'abashingwa manza b'Igitega, Barodo Gitega, nayo ifasha na cyane mu kuburanira abarenganijwe. Hakabaho kandi n'indi shyirahamwe dukorana ryitwa PDH, Association pour la promotion des droits de l'homme. Iryo naryo rikaba rifasha mu byo kwandikisha amatongo, ari naryo rikorana n'ibi bisata bya komine bijije kwandikisha amatongo. Ico noshikiriza muri uyu mwanya nuko na cyane abakenyezi boraba ingene bijukira kuja mu mashirahamwe, na cyane aya mashirahamwe abakaburira kuja mu nzego kugira bagire ijwi ryabo rishike kure. Hama ikigira kabiri nuko no hamagarira abantu bose muri Mabayi boza kwandikisha amatongo, kuko bugitongo ritanditse sigwawe, kuko icerekana ko itongo ari giwawe nuko riba ryanditse mu komine urifitiye n'urupapuro ndangatongo cyo twitwa mu Gifaransa certificat foncier, kugira habe iyo sécurisation foncière, kandi tugahimiriza n'abashinga ntahe babo ko boza bagiza kwandikisha amatongo bajanye n'abakenyezi. Murakoze cyane. Ego bakunze Mabayi Media TV, nkuko musanzwe mubizi, aja kuri YouTube wandika Mabayi Media TV, maze kwandika Mabayi Media TV uraba handitse s'abonner uco hakora canke subscribe, nimba telefone yawe iri mu Congereza naho nico hakora, hanyuma uco uraba haraga kengera uco gakora ko uraba handitse tout canke all naho nico hakora, kugira ibiganiro byose bizokoma dukora bizokoma bibashikira byoroshe. Reka tubashimira cyane ku mwanya mwaduhaye, twabonye ko mwari mu kazi kenshi ariko mwigoye muraza kujya tuvugana twebwe hari kuri Mabayi Media TV. Turabakengukiye cyane. Murakoze cyane, natwe turabakengukiye mu mwanya mwafashe mukaduha no mwanya. Hama kandi nkasaba ko ubishoboye wose yoshigikiye n'umugambi wa Media TV, kuko no mugambi mwiza cyane ngaha mu komine. Burya umaze kuronka ikomine ijamo television, nibaza ko ari ikintu kiba gikomeye cyane, ahubwo numva twoshira hamwe ingufu kugira iyi television yacu tuyiteze imbere. Murakoze cyane. Turabakengukiye cyane, namwe bose mukomera dukurikirana, reka namwe tubashimire mubona mudukurikirana ahasigaye na mu bindi biganiro. Murakoze cyane.